Ndabahaye mwiriwe inshuti bagenzi mwese mudukurikirana ndabahaye n'ikaze mu makuru tugira atubashikirize turi ku munsi wa 2023 ruheshi umwaka wa 2021 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Nakanyamuneza ku mashirahamwe haranira agateka akazina muntu inyuma yaho sentare isubiramo imanzi ifatiye ingingo yo kugabanya igihano ca Germain Rukuki yahoze ari umukozi w'ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa ry'agateka akazina muntu akati Burundi, akaba yavuye ku gihano cyo gufungwa imyaka 32 akaja ku mwaka umwe. Muza gukurikirana murano makuru umushingwamanza Armel Niyongere asaba ko arekugwa vuba. Ugufatana mu ndango niyo nyishu yotuma abarundi bahunze bava mu bibazo by'ubukene barimwo, uko niko umufasoni Marguerite Barankitse abibona. Idonido ryano makuru ni mukanya isase. Ishiramwe akate Burundi rigwanya isinzikazwa rya kiremwa muntu riranezerezwa n'ingingo ya sentare isubiramo imanza ya ntahangwa kuri dosiye ya Germain Rukuki. Iyo nayo yaragabanije umunyororo w'imyaka 32 yari yaciriwe imucira gufungwa umwaka umwe n'amahadabu y'amafaranga ibihumbi 50 vy'amarundi. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu akati Burundi isaba ko iyo ngingo yoca ishigwa mu ngiro akarekugwa bidatevye. Kurikira umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishiramwe akati Burundi. Ingingo y'ubutungane twayakiriye neza cyane, yadushimishije kubona mugenzi wacu bari baciriye gufungwa imyaka 32 bagabanya ico gihano gushika ku mwaka umwe. Ikindi naco nuko hariyo ivyaha vyinshi bari bamushizeko ubutungane nka sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yabonye yuko atavyemezo bafise hama karimukurako nk'ivyaha vyo gutunganya guhungabanya umutekano w'igihugu, icaha co kwica abajeje umutekano hamwe no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu. Ariko rero tukanegura cane n'icaha bamugumije ko cyo kugumuka, kuko tuzi neza yuko ubutungane buzi neza ko ataco cyaha yakoze atani ivyemezo bafise. Ariko ico dusaba nuko iyo ngingo yafashwe kuyishira mu ngiro. Ikindi naco ni kuvyerekeye ingene iyo dosiye ya Germain Rukuki imaze imyaka myinshi. Germain Rukuki akabandanya afunzwe kandi bazi neza yuko ivyaha bamukurikirana atavyo yakoze. Ikindi nuko iyo dosiye ya Germain Rukuki iri mu yandi madosiye menshi afise ibintu usanga vyitwa usanga kenshi gukurikirana ibintu vya politiki. Izo dosiye rero ugasanga mu vy'ukuri ntizigenda ziratera imbere mu masentare, ziradindira, ugasanga abacamanza barashacoba kugira bazikore ko zitera imbere. Tugasaba yuko izo dosiye nazo nyene boraba abacamanza bakaziga bakazikura mu nzira. Ikindi naco nuko hariho abantu benshi baciriwe urubanza bakarekugwa, abandi ugasanga barekuwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu, mu ugasanga bagumye mu minyororo. Arico bituma dusaba yuko iyo ngingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yoja mu ngiro mu maguru masha. Ikindi naco nuko dusaba yuko umutekano wiwe nawe nyene mu gihe apfuye mu ibohero wokingirwa, kuko tumaze kubona yuko mu byo twagiye turabona mu minsi heze abantu bagiye bararekugwa ugasanga mu nyuma baricwa. Hariho bimwe vyahindutse mu nzira nziza mu Burundi mu bisata bimwe vy'igihugu, ariko kandi impinga iracari ndende kugira havugwe agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu IDHB casohotse kuri uyu wa 2023 ruheshi umwaka wa 2021 ku vyaranguwe mu kiringo c'umwaka uheze Ndayishimiye Evariste amaze ku butegetsi. Karina Terstakian umushakashatsi wo muri iryo shirahamwe avuga ko abona ko mu gisata c'ubutungane n'umutekano hari vyinshi ivyo gukora, agasaba leta y'u Burundi guhana abagirizwa ko bakora ayo mabi. Tumukurikire.
L'année de la présidence d'Évariste Ndayishimiye a été marquée par certaines améliorations, mais aussi par la continuation de tendances préoccupantes. L'Initiative pour les droits humains au Burundi publie aujourd'hui un nouveau rapport qui décrit les progrès ou manque de progrès dans 5 secteurs. Les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, la police et le service national de renseignement, le parti d'opposition, le CNL, la justice et les médias. Des Burundais nous ont exprimé leur satisfaction par rapport à certaines initiatives du président, mais aussi leur crainte par rapport à sa capacité à effectuer des changements durables. Car même si certaines autorités souhaitent rompre avec les pratiques du passé, des membres de l'aile dure du parti au pouvoir risquent d'entraver certaines réformes. Du côté positif, les actes de violence politique par les Imbonerakure ont diminué. Les arrestations et poursuites de plusieurs Imbonerakure et policiers ont été encourageantes. Mais l'impunité persiste pour les crimes graves commis contre les opposants par les agents du service de renseignement et les policiers. Par exemple, nous avons documenté plusieurs cas de torture en 2021, dont le cas d'un détenu qui est décédé après avoir été torturé. Aucune enquête, aucune arrestation. Le manque d'indépendance de la justice reste très préoccupant. Le système judiciaire souffre d'ingérences quotidiennes de la part d'autorités politiques et d'agents du service de renseignement. Le président a promis maintes fois de mettre fin à l'intolérance politique et à l'impunité. Mais quelques gestes ponctuels et un moment de répit pour l'opposition ne suffisent pas. De même, le gouvernement a autorisé certains médias à rouvrir, mais il faudra beaucoup plus que cela pour que la liberté, une vraie liberté pour les journalistes, soit restaurée. Le gouvernement burundais a redynamisé récemment ses relations avec certains pays, dont les pays de l'Union européenne. Si ces pays veulent agir vraiment pour les intérêts de la population burundaise, ils devraient insister sur des réformes concrètes et durables. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda harimo Marguerite Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom baragiye hamwe kugira bafashe izindi mpunzi zitishoboye buguruza ikigega citwa agateka kawe. Ico kigega kikazokenera intererano y'uwo wese afise icyo ashobora gutanga uko kingana kose. Nukuri sinovuga ko ari uwicaye ngo avyandike, twari twicaranye n'izindi mpunzi i Kigali. Jewe nani mpejeje kuronka isanamu y'umuntu yagiye kwiba gatoke ngo agaburira abana hanyuma baramutema mu mutwe. Jewe ncambwira umushinga ntaye nkengurutse twari twicaranye n'umushinga ntaye Alphonse Masumbuko na Arthur ndababwira ariko je mbona mengo birateye isoni kandi dufise twese ikintu duhurije ko twese turi impunzi. None ubwo ntitwo kushobora guterereza abandi barundi kugira ngo tuzokoteshe nk'umurima hanyuma tubagaburire kugira ntibaje kwiba. Urabona Amasumbuko ya spontanéité y'ukuntu yivugira acavuga ngo kandi koko hanyuma musubiye njyamye ndababwira nti kandi uwo kitanaho agateka kacu nkuko abanyarwanda igihe byashika bakabakatira imfashanyo bagize agaciro fund. Rero biza gutyo urumva ntihaciye n'ukwezi je nababwira gena mubwire hajya muba muri ko muranywa agacupa mubabwire banywe abiri irindi cupa rindi bari duhebere. Ninanje ngiye kubwira abo muri Shalom abo dukorana kuko twahora duteranya ibyo kurya tugasangira saa sita. Ndababaza nti none ntitwofata bijya byo kurya tukabireka ajya mwahora mutanga saa sita mugatubika umukanda hanyuma tukayatanga ngo tuyahe bene wacu. Niho banyemerera hanyuma niho twicara n'umushinga ntaye nkengurutse na Arthur na Masumbuko turavuga tuti reka rero twandike aka message gato ngira mwarabibonye rero twise dufatane mu nda kandi nk'icivugo cuno munsi
kuko twafashe umunsi nyene mpuzamakungu wahariwe impunzi kugira ngo twerekane ko natwe turashoboye kandi twese hamwe turashobora kwerekana ubudasa. Margarite Barankitse arizera neza ko ico kigega kizotera imbere kikavamo ibanke agateka akawe mu gihe abarundi bose botahura ineza yo kuja hamwe. Turawite erega bajya bari bamagoyagiye no musi bari baje batariye mugabo no musi batanye 1200 nibyo twashaka nibazoza gukora ngo barindire umusaruro. Oya uwo musaruro ni fond iyo agateka kacu izo uraba. Hari naho tuvuge Maison Shalom nayibwiye ni reka tuyarondere tuze turabahemba iminsi yose duheze turimo ibintu bashobora kuko ubundi ho bopfa barindiriye umusaruro wabijya mugabo twebwe n'ubundi ubutumwa bwa Maison Shalom rega bwari ubwo kuraba izi mpunzi ziri ngaha nukuvuga ko twashaka ngo namwe mu byumve mutwunganire kuko nitoshobora kugaburira abandi 45,000 biri mu ikambi twashaka gukebura no gukora ku mutima wacu ukuvuga igihe cyose nagenda ndabikubwire umbabarire igihe cyose uzofata icupa rigira kabiri urashaka kuvuga ati none ndariretse hari ico reka ntange utwo dufranga tw'iryo cupa rimwe kuri agateka kacu hanyuma natwe twikure kwa akagaye n'agasuzuguro. Ndabizi neza ndasemereye ngo umuntu wese anyumva ntaba murundi wenye n'umunyarwanda umuntu wese w'umutima mwiza nimuze twikure kwico ceyi dufatane munda tugaburire bene wacu kuko dusangiye dufise denominateur commun turi impunzi twese. Impunzi zaronkejwe akazi na Maison Shalom biciye mu mugambi agateka kawe zirakenguruka ko ubu zavuye muri bantaho nikora bakamenyesha ko naho benshi muri abo batari bamenyereye kurima bazobimenyera buke buke. Dukurikire umwe mu mpunzi z'abarundi baronkejwe akazi na Maison Shalom. Kuba twabonye n'aka kazi twatomboye cyane kuko keshi tevye kono twari tubayeho mu iyi minsi itakitwemo turakora ntabwo byari bishimishije nayo utwishimye kubera ubu umuntu arabona n'izo tomati z'uyu munsi arazibona cyangwa abone n'ubwo bugari umunsi buraboneka. Bamwe benshi muri twe ndazi ko isuka ntayo bari bamenyereye hari abari bayimenyereye ariko kuba byarashitse tuzihangana tuzabishobora. Turashima Maison Shalom kuba yariyumviriye kuba yokora uyu mugambi bakaduhamagaza bakaduha akazi tugakora. Bari tuye yuko tuzaba turahemwa mu minsi 5 kugira tubone ayo kwifashisha mu yimisi. Ibitigiri vy'abandura ikiza ca corona vyariyongereye ku rugero rw'ibice 245 muri izindwi zitatu ziheze mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Abahitanwa n'uwo mugera nabo nyene bakaba bongerekanye gushika ku bice 25 nkuko bitangwa n'ikigo kijejwe amagara y'abantu RBC Rwanda Biomedical Center. Ivyo bikaba vyatumye leta y'u Rwanda yongera gufata ingingo nshasha mu ntumbero yo kugwanya ico kiza. Zimwe muri izo ngingo akaba ata muntu yemerewe kuva mu karere yinjira mu kandi n'amasaha yo kuba abantu boba bashitse mu ngo nayo akaba yasizwe ku isaha imwe y'ijoro. Ku ruhande rw'u Burundi wakaba atabitigiri ivy'abandura bitangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ingingo nazo zari zafashwe zo kugwanya ikwiragizwa ry'ako karanda bigasa nuko zitera zikurwaho. Kamwe mu turorero akaba ari imbibe hagati y'u Burundi na Kongo hamwe n'u Burundi na Tanzania ziheruka kugurugwa. Ni kuri iyi nkuru rero dusozere kwa no makuru tukaba tubashimiye kubona mwadukurikiranye na ubutaha.